Ndasubiye kuba mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mwe banywanyi mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, badukurikira muherereye ngaho mu burengero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mudukurikira muherereye mu ntara za ruguru, izo hagati, izo mu buseruko, mu burengero no mu bumanuko, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi mudukurikira muherereyeho, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye. Je mwumviriza muri studio za Iyakare TV ni Ale. Amakuru ageze ko azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye asubiye gufata urugendo rwamushikanye mu gihugu ca Gabo. Ni mu gihe Ndayishimiye yari yahinduye abajejwe umutekano wiwe. Kuki Ndayishimiye yaciye ahindura abajejwe umutekano we? Vyavuye kuki atari aheruka gusohoka igihugu? Mu nyuma yaho bavugiye ko Prime Niyongabo na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ubwo Ndayishimiye yari yasohotse igihugu, none akaba ahejeje guhindagura abajejwe umutekano, haba abamugendanira mbere n'abandi batandukanye mu gihugu c'Uburundi bari bajejwe umutekano wa Ndayishimiye. Aho Jile, uyu ni General Jile, yaciye ahindurirwa amabanga, akaba yarungitswe mu gihugu ca Uganda kubayo umuserukizi. Uyu General Jile yaragendaniye Ndayishimiye cane, barabanye ari inyeshamba bagendana, ariko yaciye amukura mbere yuko asohoka mu gihugu, yaciye amujana mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi, aho yamurungitse mu gihugu ca Uganda akazoja kuba i Kampala akabayo ambasaderi. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko umutekano wa Ndayishimiye utari wifashe neza, utari mu makuru ava mu iperereza rya Ndayishimiye. Mugabo Ndayishimiye nawe arafise iperereza rye ku giti cye, arafise abamukorera iperereza baneka bagenzi babo basanzwe bakora mu iperereza rya gisirikari, iperereza ry'igipolisi, service de renseignement. Abo bose bagashira hamwe, bagahuriza hamwe, ariko nawe afise abe b'umwihariko bamubwira buri kimwe cose, baneka bagenzi babo bo mu iperereza. Amakuru aba yavuye mu iperereza agaca ayamenya uko ayajera bivanye n'umutekano wiwe. Yaciye rero ahindura uwari asanzwe amugendanira, uyu ni Jile bagendanye kuva kera, aca aramukura. Hari amakuru yuko hari akagwi kariko karategura umugambi utari mwiza kuri Ndayishimiye, aho havuzwe ko Ndayishimiye yagomba guhabwa nawe ishano, bikavugwa ko hari umupfumu yafatiwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwo mupfumu akaba ari mu maboko y'abasirikari bajejwe iperereza rya Ndayishimiye, aho ngo uyu mupfumu yatanze amakuru menshi cane ku vyariko birategurirwa umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, aho yagomba kugandagurwa, kuko biraboneka ko ingingo Ndayishimiye ariko aragenda afata ngo zitabereye abenegihugu, mbere hoba mu bice bigiye bitandukanye vy'abenegihugu, hoba abenegihugu basanzwe, mbere ba nyarucari batoyi, mbere kandi hoba n'ingingo
afata mu gisirikari n'igipolisi, ingingo afata muri politike, mbere n'ingingo afata zo mu mugambwe wa CNDD-FDD, bikavugwa na Leonard Nyangoma atwara umugambwe wa CNDD-FDD, aho nawe byabonetse ko ariko arikoma canke atavuga neza umukuru w'igihugu, abanyapolitike bakomakomeye cane bo hejuru, aho yaciye abatyoza yerekana ko ivyo bariko barakora bitabereye, bitari mu ntumbero z'umugambwe CNDD-FDD. Biraboneka ko rero Ndayishimiye nawe yaciye abona ko umutekano wiwe ugeramiwe, utameze neza, akaba arizo mvo yaciye atangura kugenda ahindura bamwe bamwe mu basirikari, akabahindurira imyanya n'ibibanza bari basanzwe barimwo, akazana abandi bashasha bo kwizigirwa, akaba ari bo aha amabanga akomakomeye cane. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaheruka gusohoka agaruka bivugwa ko yatembagajwe ubwo yari yaciye aja muri Cuba, avuyeyo agaca muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twiragiye amakuru y'uko General Prime Niyongabo yariko aritegurira gufata ubutegetsi, ariko yaraciye agaruka atangaza ko ata muntu yotembagaza generali, yatanguye yihaya ko akomeye cane, nta muntu yashobora kumutembagaza kuri ubwo butegetsi, ariko biboneka ko amakuru yariko aravugwa yariyo, bivanywe n'uko iradiyo nkuru y'igihugu mbere na televiziyo RTNB ico gihe vyari vyazungurutswe n'abasirikari benshi, bivugwa ko hari uwiteguriraga kuja gufata ivyo bituro vya radiyo na televiziyo kugira ngo aze gutangaza ko yatembagaje ubutegetsi, ariko igisirikari n'igipolisi vyarameze magabo bica biburizamwo uwo mugambi, naho hatotangajwe nyenezina wari uwinyegeje inyuma y'uwo mugambi, ariko vyavugwaga ko yari General Prime Niyongabo yifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye yatahutse ariko arihaya nyuma y'uko uwo mugambi uciye uburizwamo. Amakuru atamenyekanye nuko banse kugira uwo bashira habona, ariko mu gisirikari bemeza ko Prime Niyongabo yagomba gukora kudeta, naho baciye babinyegeza babona Prime Niyongabo nawe ntiyohava aja muri gereza, kuko ngo igihugu vyari kuboneka ko Ndayishimiye camunaniye, bigaca biteza akaduruvayo, ariko ngo Ndayishimiye yaciye ahindura abajejwe umutekano, ashiraho abizigirwa ku buryo bagomba gucungera General Prime Niyongabo hafi, ku buryo adashobora gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ivyo vyaraboneka ko vyari vyaheze, Ndayishimiye ntiyagomba kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye kandi agira akanenge, ariko aranengwa ko ingendo ahoramwo iminsi myinshi ahora yagiye mu ngendo, hakibazwa ko izo ngendo ari izihomvya ubutunzi bw'igihugu, atari izizanira igihugu akoyoko. Baravuze ko mu mwaka uheze iminsi myinshi Ndayishimiye n'umugore wiwe bayimaze hanze y'igihugu bari mu ngendo, bakavuga ko Ndayishimiye ataco ariko aramarira abenegihugu, ahubwo yihorera mu ngendo zigana hanze y'igihugu. Ni mu gihe izo ngendo z'umukuru w'igihugu zitatwara amafaranga atari makeyi. Urugendo rwa mbere muri uyu mwaka rero Ndayishimiye akaba arugiriye mu gihugu ca Gabo, aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Gabo, nawe kandi akaba yaheruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yari yatembereye avuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, akava mu Rwanda aza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko umukuru w'igihugu rero urugendo rwa mbere afashe muri uyu mwaka w'2024 akaba arugiriye ngaho muri ico gihugu ca Gabo.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukiye.